Bagaguponda imari Jonathan Badiga kavayo wamukoshwe Jaja ndekera umusheri nawe atatu imariye amugezaho narire ndekera umusheri wanje shango bamubabara mugezaho ndekera umusheri ubutambiro bwawe bubi kwe uvuga nabi abana bundi bahuza n'umuntu avuga nka wewe atavuga n'amafya none basi Jonathan tubwire Jonathan kuri sexy apana nka wewe no kwambara impuzu z'imiliyoni kurira Jaja nani jyo gusatura na fise buraba n'abantu musaturana no kwambara impuzu basifata no ziri mu nzaha akora mu gihe ninde tugusatura undi aravuga ibintu ngo genda umubiri kutaberwa wararushe yo gusaturana n'ivyo byahamuza ivyo bintu byo kuri Hamza gusatura kuri nibarire nikizo gifise mu mutima kitarahera igikomere kitarahera ndazikwisoma kakizohera imana iyo ikizi bikomere ahla no akizi bikomere ahla bizoguheramo Gorisa zogotera umugabo usanga yabaye umugabo Iso ni kintu nimba ubindi sanzwe tuvugana imana yazi yuko ndi umugore kandi nimba nje byoyihanze mwana wanje ima Jonathan duzi Jonathan wewe abaraho bakumaze uri kuravuga utuje apana kuzagurika wewe wemeye kuba umugore nyine baguteraga inyuma bagusature bakumanye bagusubira aratekanya ararosa umukiriya musengere jewe nzofuga nimuruhukire muduhamara ko muvuga twese tugacika abagore none uyu unyereka yaramaze kwiyatira mu bagore ikibabaye rero nuko yigize umugore agafata imbyara bibondo akayizinga akayikura ko nusura ikintu twubaha twese byara bibondo kandi ngo wasanga ari ari wa mudemo kuri Iteka FM marayika bagusabye na mafashe byara bibondo n'umwuga ziramye newe jara byagenze gute uze utukane naco natawe nako wewe usikaye umshana uwo muntu yaratumara amaje twabagabo ukura byara bibondo none umuhora imbyara bibondo yiwe kubera yaratumara yarikuye kuja kumugara yarabaramaje abahungu nako abagore yaratumara twatuzi ko tuzoronka abakwe n'abakwe tubure n'abakazana Bega jeko nitwa hamuza hova muhayisha hatiya hova mwonde kabasha Aisha Hamza takubuje n'abagabo turaro nusura sinumvise ngo n'umugabo wiwe n'umusheri wanje akambyara bibondo afise umuteganye n'iso yendaga ko umuntu wamuhimbire ngo ni jeje umuteganye n'iso yenda munyo abagore imbere akabenda umuntu wamuhimbire ngo umuteganye n'iso tingaranya ko tingaranya ko sweranya ko mama yakwambara umuteganye ni wewe utinga n'abandi bagaragaza we hari abara mukuma abara abara kukimana bakesire abarabu abakoze abatatu batabarabu kukimana bajojo bamukuyemo igitereko jojo akemera kubera amafaranga bakamukuramo igitereko Siemvuta
I miss you even something to say. Ndabuze nico mvuga. Yesu Bikira Mariya mawe. No kwijojo umuvyeyi yakuvyaye kweri. Yaragendeye ku Kimana. Ni yavyaye yaragendesheje. None uzovyara gute uzovyara gute ubuzima bwemeza gute ubuzima bwawe ubaye ingumba ukiri muto ingumba ko gusa ubukunzi bwawe bw'amahera kuba ingumba ukiri muto jojo ubukunzi bw'amahera abantu barakwishe reka kutumena amatwi Jonathan ibyo uvuga ntibyumvikana Karoli nagutayemwo wantayemwo urakanukira bene wanyu we Lion Girl urakanukira bene wanyu ubufuni yinokira nokira bene wanyu urakabona inzira sona nyokira twawe bagira amavideo Jonathan baguhora ubwiza bwawe cyane Jonathan aziguhaye wazima nawe ndasapotinga umugenzi wawe Jonathan bamutuka ubona kweli Jonathan dute mtoto nturi sexy Jonathan dute mtoto nturi sexy sha we turakwemera umena location Jonathan muriho mu muhora ubwiza bwiwe muse n'inzi bwabundi reka ntibakubwiye ko ari indaya yo mwibarabara nturindira aja kumushorera nawe ntadandaza zenzo mushorera we adandaziki mushorera adandaziki kibazo nyishuri Jonathan mushikaho cyane mene bana ubajicende yamba jewen n'umugenzi wanje umugenzi wawe baramutuka nawe ubona ugahora nawe muri sister wawe no umviriza nusla ngo sha nyibwirira ubaho se ntabwo mbaho je ivyo bintu ndabirengeye vyo gutukana uko kose aramubwire Jonathan ntasubire rese umujama wawe ndabirengeye vroma cane yego sha usaje nyoko ubona tukivyo asha vyo hejuru wambwa umwami wa kanyoko umwami bera ushaka kunterera cotex kugira uri kurambira ngo nkuja mu bishozi nemeye ko ndagucurika Jonathan we Jonathan ndagucurika ko ariko yendwa na swamushe wagacurika na akendwa na swamushe ndicurika wanyu skoranye wa muhindure nara kukingaho wa mukoshe wa mwakure ndiko ndanywa inzoga avyumva arenze pression igenze ndiko ndanywa ama exanga rero ndabasavye umuntu azi ko ashaka ko tudugana je turadugana ku Imana ndiko nywa rero ndabasavye we Jonathan je sino kwishura naho ntaciye mu barabara imbwa zonyiruka imbwa zikunda amagufa kanyoko imbwa zikunda amagufa we kwiruka ko mwibara umwami wa kanyoko ego ashimwe mikoro wa kanyoko basi urabona ko gasundi kanyoko kandi kangari n'urushishi komeza umamagare ndita nta discipline dira abasangira ngendo bande we Jonathan bande none Jonathan ko akomora inyuma ufisa gashino nyishura which kind of person Jonathan ishura tell us honestly we ko amaze kwemera ko akomora inyuma ufisa gashino which kind of person are you tell us honestly ufisa gashino nyishura wambwa umwami wa kanyoko nyene nawe Hamza Hamza tubire kumishina je gutukana nivyo nize muri superieur ni presse y'inzoga warese nabi kwero warese nabi kwero akwiye amaguru yabunge rero nimuza kunyira oui nimuza kunyira gusa nabwira ikintu kimwe we Jonathan je nakubagiye wase kunyishura Wowe urukuca mwibarabara imbwa ntizikwiruka ko nzi imbwa zikunda amagufa oya je sinja igifishije bro no ni chesi kimba zitakwiruka ko jewe imbwa nitugendana imikoma yose imikoma nka wewe imikoma nka wewe tugendana sheri Jonathan banza wirabe kwa
apana isanzwe Hera aba Jonathan. imbimoye uri imbimoye Jonathan. wewe Hebanzu rebe Jonathan. uri imbitagira Jonathan je mpanganye n'umuntu nkawe mpanganye n'umuntu nkawe nobandiko ndigwanya aho hera abanza wirabe pe hera abanza wirabe pe uri imbitagira none I was acting ishura uwo ni wewe cyangwa ni AI Ego tuyage duhuza uwo ni wewe cyangwa ni AI Ni we sha. Niba ari wewe funga uwo munware funga iryo bakura Hago ziba wewe niba ari wewe ntusubire gutuka umuntu n'umwe gasukemwe amavyiwe gasukemwe amavyi kazi niba ari wewe ntusubire gufungura kariso muhembiri kambi ikareso kare wisangira na nyoka kayambara mu yambere nawe ajya maguru ubona ari mu gitanda ajya maguru ari mu gitanda hehe akora ibikora inka wa muhimbiriwe amace akora ibikori jewe ndarenze we Jonathan ndangira ko yazo gusiga amazerine Slay Queen jewe mfise amafaranga yanje mfise ubuzima bwanje ufisa ya imbo harimo na amafaranga ya mfise privacy yanje I have my own privacy bro since even where are you from since you wize Jonathan akintu ufise Jonathan weme even your identification Jonathan ko arabaza ati ninde yapfuye ngene ama emoji uririmbira ati ni wigire twari umutinganye wayo wadakubwira wa muhungu we jerenge ndakwereke akel tekana muhungu niso Mungu niso yano mugabo Mungu nisonyo never mind bro never mind banza wira never mind shwa kuntsinda nambari none we Jonathan umviriza Jonathan ikintu sanzwe nzi cyoco neza imbuto ziravyibushe none zijya mbuto ikuroka ikuroka ngoma ndagusomera wa muhimbire wo mukoshi wo muja uravuga aya mabya muhimbire ni satenda nyoko wanga urabona urumutwa bakoze tuba twumvuga n'umutwa none we Jonathan ngomba gukurikiza Jonathan ngomba gutera nyoko ujyana kuguriki hasi ntuzi kuvuga uri elegant Jonathan ngomba gukurikiza kwa nyoko abyara mahasa naho ndewe baramurumbi sinzi basi actually Jonathan witegura ugomba gukurikirwa na nuze ngomba gukurikirwa n'umukobwa yitwa Sierra umuhungu n'abasora mitwe Joyce no ko shut up you to close your mouth jende kiturirwa nta mumwe ashobora kunyurira ninde yokurira wewe iyo bokira koroka inde yokurira jewe namunanga je barabizi no muhira inde yokurira wewe uri iki wewe barabizi je ntanguye kuvuga bose bayitarasi kumviriza bayitarasi kumviriza batekanye bicaye hasi uno mwana tumukurisha uno mwana we Jonathan we banda gukurikiza Jonathan uno mwana we Jonathan abavyeyi bawe ndumu legend bro nta mumwe ashobora kunyigereranya aho iyo video guma wereka abantu nako ndakora content video nk'abandi bivana negereza byara kuri nyoko wawe turare ko yohagarika ko byara batinganye wawe you have nothing to describe to these people bro you have nothing to show us we zibagenda close your mouth we're not hearing anything about you genda wowe uranuka nababwiye mwese muranuka soft pass mu wenyine na Owen soft pass mo na Owen abasigaye bose mu kandi ngendi ko kuvugira kwanza alevu dushe muranuka ngira ngo mise kubera abantu bari ngahabanuka birabaje genda moge alevu dushe s'il vous plaît ndasabye kamera turawe kutazibiye munsi nk'ibidaha amavuta ni mumumbohere we Jonathan kugira wewe wo kugura kamera nka Bella Wandone